Ndi nitekana umunezero nsubire nkusuhuze nkuhakaze nshuti mukunzi wacu wowe ubandanya kubana natwe ngaha kuri no mbonesha kure igushikiriza amakuru inkuru kumwe n'ibiganiro bigezweho biriko bivugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Ndaguhaye kaze, ndaguhaye mwiriwe neza cange mwaramutse bivanye naho udukurikira uherereye kuri uwu munsi wa kane igenekerezo rya 22 Ruhuhuma 2024. Ico utegerezwa gusa n'ugufyonda sabone canke subscribe nawe utaravyondako hama ukabandanya ushikirwa n'amakuru ibiganiro kumwe n'inkuru tubandanya gushikiriza binyurenga kuri no mbonesha kure imwe rudende ibigutohoreza hama ikabigushikiriza byose uko vyakabaye kamwe ku kandi mu buryo butosoye kandi butomoye hatana kamwe kavuyemwo. Ano makuru rero harabafatiye ku ngingo nkuru zikurikira. Ndi butangurire kuri no nkuru itari nziza hiteye umubabaro kandi nateye agashavu ivuga ko hari umurundi yiciwe muri Afrika y'Epfo yatowe ikiziga mu ijoro ryo kuwa mbere uheze. Justin Niyonkuru yatowe ikiziga mw'ibarabara mu gisagara ca Druba nk'uko tubibwirwa n'umurundi ari muri ico gihugu. Uwaduhaye inkuru yagize ati yari amaze indwi zibiri abuzwa irengero aca atorwa aboneka ko yishwe arashwe. Ibiziga vyatowe ari bibiri ariko twashoboye kumenya Justin. Abishe abo bantu ntibazwi kugeza ubu, ibiziga biri muri moruge. Umuhisi Justin Niyonkuru yavuka mu Kanyosha. Ndahojeje umuryango wabuze ndetse n'abarundi baba muri Afrika y'Epfo. Nayo mu yandi makuru kandi ndibunagushikirize ko kunyuruza abantu bibandanya. Amakuru dukesha RPA haravuga umunywanyi w'umugambwe CNL yitwa David Bamporiki yarayanyurujwe muri komine Gihanga mu ntara ya Bubanza. RPA ikaba igira iti David Bamporiki wo ku mutumba Kagwema niwe yarayatwawe. Amakuru twahawe n'ababibonye bavuga ko yakuwe impande y'agasoko kaho mu Kagwema mwijoro mu masaha 3. Yatwawe mu modoka Hilux itagira imparati yaciye ifata ibarabara ry'igihugu nimero 5 yerekeza mu gisagara ca Bujumbura. Abanyagihugu baraho igihe yafatwa ngo baragerageje gutabara ariko baca bagabishwa nabo bamutwaye ko babarasa. Amakuru amwe avaho mu Kagwema agakeka ko yoba yaratwawe na komiseri wo muri komine Gihanga. Muri iyo ntara ya Bubanza nyene ivyo kunyuruza abanywanyi ba CNL biriko biragwira. Nta kwezi kwari bwahere hanyurujwe George Nimbona batazira Manyenye umukuru w'urwaruka rwa CNL Iburinga. Yakuwe Iburinga muri komine Gihanga kuwa 29/0/2024. Uwomenya ivyashikiye David Bamporiki yotwandikira muri ndondeza kuri WhatsApp akamenyetso ko guteranya 32456565195. Nayo kandi mu yandi makuru ukutagira ibiganiro bikwiye hagati y'indongozi n'amashirahamwe hadaharanira ivyicaro vya politike ni kimwe mu bibangamira iranguka ry'imigambi y'iterambere. Bamwe mu bahurikiye mu mashirahamwe yo mu Burundi hadaharanira ivyicaro vya politike bavuga ko amashirahamwe adaharanira ivyicaro vya politike adahari ngo arwanye leta ahubwo ahari kugira ngo ayishigikire mu migambi myiza iba yipfuza kurangura ikayiburira uburyo. Ico gikorwa co guhimiriza canke co kugondoza inzego za leta ngo zifata ingingo zitari gufata gishobora kubangamirwa nuko ubuhinga bwo kuyaga bwakoreshejwe. Babishikirije kuri uwa 20 Ruhuhuma 2024 inyuma y'umubonano bagiranye na Ahuna Eziakonwa umuyobozi w'ibiro vy'ishirahamwe mpuzamakungu rijejwe iterambere ry'ibihugu PNUD mu karere ka Afrika. Bahanahana ivyiyumviro ku ntererano yayo mu iterambere rirama n'imbona kazoza y'igihugu cifashe mu mwaka w'ibihumbi 2040 n'igihugu giteye imbere mu mwaka w'ibihumbi 2060. Vyinshi kuri ino nkuru ni mukanyi mu buryo buramvuye ntuje kure. Ico utegerezwa gusa nyene ni ukubandanya kumwe natwe. Nayo mu yandi makuru kandi abahinga mu burimyi bava mu Bushinwa barahinduye vyinshi mu miryango. Kuva mu mwaka w'ibihumbi 2009 Ubushinwa bwararungitse abahinga mu vy'uburimyi bw'umuceri baza kwigisha abarundi kurima imbuto z'umuceri zibanguriye. Nk'uko bishikirizwa n'abaronse inyigisho ku buhinga bwo gutera izo mbuto b'Igihanga bavuga ko ubu bavuye mu bukene basigaye barya 3 ku munsi bahora barya rimwe. John Ndayishimiye umwe mu baronkejwe ubwo buhinga afise abana 12 hakavuga ko yahora arima igice c'ihegitari arimye umuceri usanzwe yahora yimbura itoni imwe canke zibiri z'umuceri.
vyinshi navyo ni mu kanya mu buryo bw'idonido ntuje kure. Ico utegerezwa gusa ni ukumanuka munsi y'ino video hama ugafyona imbere y'ijambo Isange TV, haraba handitse ijambo s'abonner canke subscribe bivanye na YouTube ukoresha, urafyondako hama uba udushikirije intererano yawe yo kuja turakuronsa amakuru, ibiganiro kumwe n'inkuru bigezweho tubandanya gushikiriza bivugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Ndakwipfurije kubandanya uraruranirwa mu vyo uriko urarangura. Ano makuru ku buryo buramvuye nunyemerere nyatangurire kuri ino nkuru ivuga ko kutagira ibiganiro bikwiye hagati y'indongozi n'amashirahamwe adaharanira ivyicaro vya politike ari kimwe mu bibangamira iranguka ry'imigambi y'iterambere. Bamwe mu bahurikiye mu mashirahamwe yo mu Burundi adaharanira ivyicaro vya politike bavuga ko amashirahamwe adaharanira ivyicaro vya politike adahari ngo arwanye leta, ahubwo ahari kugira ngo ayishigikire mu migambi myiza iba yifuza kurangura ikayiburira uburyo. Ico gikorwa co guhimiriza canke co kugondoza inzego za leta ngo zifate ingingo zitari gufata gishobora kubangamirwa n'uko ubuhinga bwo kuyaga bwakoreshejwe. Babishikirije kuri uwa 20 Ruhuhuma 2024 inyuma y'umubonano bagiranye na Ahuna Eziyakonwa, umuyobozi w'ibiro vy'ishirahamwe mpuzamakungu rijejwe iterambere ry'ibihugu PNUD mu karere ka Afurika, bahanahana ivyiyumviro ku ntererano yayo mw'iterambere rirama n'imbonakazoza igihugu cifashe mu mwaka w'ibihumbi 2040 n'igihugu giteye imbere mu mwaka w'ibihumbi 2060. Gaudence Habonimana wo mw'ishirahamwe Ntabariza ryitaho agateka k'abapfungwa n'imiryango yabo, yashikirije ko amashirahamwe adaharanira ivyicaro vya politike hafasha leta kuko mu migambi yayo yisunga kuvugira abanyagihugu batagira ikibavugira kuko aba yishikiye ku rubuga, ariko ngo birashika ayo mashirahamwe akadadaza ariko ataravye ko gukorana neza n'inzego vyahabaye. Jean Claude Mudende wo mw'ishirahamwe rikorera mu migambi y'urwaruka AJAPE akaba abona ko kugira ivyo biganiro bigende neza ubwa mbere ari ukuvyumvisha abo biraba kugira ngo urabe ko iyo nyungu uriko uraharanira ko abo bantu babona ko hari ingorane batavyumva ko ari ingorane ryoca ribangira canke rikagenda buhoro buhoro. Mu gihe uyo muyobozi yabasavye kurikanura kugira ngo iyo migambi y'iterambere n'iyo mbonakazoza y'igihugu cihaye bikunde, abari bitavye iyo nama bamushikirije ko biteganye igishika intererano ya PNUD kuko kugira ngo ivyo bishoboke hari vyinshi bakeneye, bitumwe nuko ingaruka zatewe n'indyane zo mu mwaka w'ibihumbi 2015 zigasubiza inyuma iterambere ry'igihugu zashikiriye n'ayo mashirahamwe. Nayo kandi abahinga mu by'uburimyi bava mu gihugu c'Ubushinwa barahinduye vyinshi mu miryango y'Abarundi. Kuva mu mwaka w'ibihumbi 2009 Ubushinwa bwararungitse abahinga mu by'uburimyi bw'umuceri baza kwigisha Abarundi kurima imbuto z'umuceri zibanguriye. Nk'uko bishikirizwa n'abaronse inyigisho ku buhinga bwo gutera izo mbuto b'igihanga, bavuga ko ubu bavuye mu bukene basigaye barya gatatu ku munsi bahora barya rimwe. John Ndayishimiye umwe mu baronyejwe ubwo buhinga afise abana 12 akavuga ko yahora arima igice c'ihegitari arimye umuceri usanzwe yahora yimbura itoni imwe canke zibiri z'umuceri. Aho yigiye kurima umuceri ubanguriye ubu ngo arima ihegitari irenga akimbura itoni 8 aho ashobora kugurisha miliyoni 15 canke arenga. Ubu ngo yariyubakiye inzu kandi abana biwe bose bariga neza kubera umuceri yimbura. Yang Wade umwe mu bahinga ari hano kuva mu mwaka w'ibihumbi 2015 nawe akaba avuga ko bubatse ibigo 36 vyigisha abanyagihugu kurima umuceri, bagategekanya kuzokubaka ibindi 20 muri uyu mwaka. Abo bahinga kandi ngo bategekanya kwigisha cane cane urwaruka kwiteza imbere biciye mu burimyi bwa kijambere, mbere 11 bakaba baramaze gushika mu Burundi. Mu mwaka uheze w'ibihumbi 2023 abanyeshuri 150 bo muri za kaminuza barigishijwe hamwe n'abagera kuri 48 baserukira abandi barigishijwe. Bitegekanijwe ko nabo bazoca bigisha imiryango igera ku 3600. Mwomenya ko uyu muhinga w'umushinwa mu burimyi Yang Wade yaronyejwe agashimwe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye mu mwaka w'ibihumbi 2022.
aho yamushimiye ku izina ry'abo bahinga avuga ko kubera inyigisho batanze mu banyagihugu ubu mwimbu w'umuceri wiyongereye aho ku ihegitari ngo wavuye ku itoni zitatu uja ku itoni 10 ariko naho umuceri wiyongereye nticabujije ko igiciro cawo kiduga ku rugero ruteye ubwoba aho cavuye ku 1,900 ku kiro kimwe c'umuceri kikaja hagati y'ibihumbi 4 ndetse n'ibihumbi 4,500 by'amafaranga y'amayurundi ku kiro kimwe c'umuceri. Ngaha rero akaba ariho nsoreje ano makuru ntari naguteguriye ariko avugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Ndakwipfurije kubandanya uraruranirwa mu vyo uriko urarangura ndetse n'ivyo utegekanya kurangura. Ugire ibihe vyiza n'umunsi mwiza.